twibutse iyo twavuye aho tugeze niyo tuja. Nico gituma kuri uyu munsi turi ngaha tunezerewe twishimira iragi ryiza twasigiwe na sogokuru wacu ryo kwitaho banaonikora imfuvyi n'abapfakazi. Mu kuzirikana ivyo byose nagomba nsabe abo twagendanye mwese mu ntize amashi dushimire umuvyeyi wacu Mama Buntu atuma ibi bibondo biri ngaha vyiyumva ko bifise umuvyeyi. Twaje tuzanywe n'umutima w'urukundo kandi uwo mutima akaba ari wo usanzwe uranga Mama Buntu watumye muheba inyungu z'umuryango mukitaho Uburundi na cane cane mu kuburerera urwaruka rwo Burundi bw'ejo. Nivyo kandi nivy'ukuri izina n'iryo muntu muri Mama Buntu. Abari ngaha twese dusaba Imana mushobora byose ubuntu bwa Mama Buntu buze butubeko. Ico natwe twashoboye no kuza kubatera intege no kubashigikira muvyeyi wacu. Ibi mukora mufise impera nini cyane mwijuru, hejuru yo kwitwaza bimwe bimwe mu vyankenerwa abana bakenera bigizwe n'imfungurwa, aho twaje twitwaje umuceri, twongeye kandi turazana n'ibindi vyankenerwa ku bana nk'amata, turongera kandi turazana n'ibikoresho nkenerwa vya misi yose byo gukora isuku, amasabune hamwe n'amasabune y'ikizungu ya Omo. Twaje kandi twitwaje n'akabahasha kazofasha mu kuvuza aba bana no mu kubaronderera ivyankenerwa bakunda gukenera. Ivyo twavuze bifise agaciro k'imiliyoni 8 hamwe n'izi miliyoni 5 kugira ngo aba bana bashobore kuvuzwa hamwe no kugurirwa ibindi vyankenerwa mu buzima bwa misi yose. Ndangiza rero muvyeyi, twaje gusaba umuhezagiro.